umuntu yamubafatiye ni yameze nk'uwiruka mugabo urazi yuko uravye n'ingena ngana si benshi yosiga yiruka nka mama bade si benshi yosiga ruba yaciye ahitamo ati reka mpagara nta kundi. Channy Queen turagukunda nico gituma twaje ngaha ko gutera iteka. Yes, bakuzi ba Bujahit biko mutubona novuga twari novuga mu rubanza rwa Channy Queen yari anniversaire yiwe ni ibintu byari bimeze neza cyane turi kumwe na Adijo novuga umwe mu bakobwa cyangwa umwe mu bamama cyangwa umwe mu bavyeyi bagendanye cyane na Channy Queen kame bama bagendana na kintu na kimwe Channy Queen yokora batari kumwe na Adijo. Adijo bikwa Nyegera bambe ntutinye nyegera bambe ntutinye touch me kiss me mwa ni bon kuri Bujahit kabisa na marame turadundega tumeze neza cyane bimeze gute none na Adijo bombo turashima cameraman ameze neza micro imeze neza nako kanze yakauko mu mutwe turi twaryohewe ni kuri nakaraga style kiwanje nizere ko atari bya bose aya nje nibaza ko ari Channy Queen nawe asanzwe ari ngaha usanga ari ibintu ashaka kumvugisha okay tutari hafi ya telefone bandira umuntu yabunyigishije Sanamuge ko ari cyane bikwigisha ntaco mu mwanya tuja tuvuga ico yarandondere Yes novuga turi hanye none novuga tukuvugana na Adijo ari muri bamwe bateguye surprise novuga kuri Channy Queen. Yes Byari bimeze gute tutangu neza kimwe kuno byatanguye icyumviro gushikaho no musi bibaye Channy Queen byagenze gute yabemereye byamworoheye yabyakiriye gute byagenze gute Numugenzi turamukunda cyane kandi umuntu ashaka gukwiza imyaka muri kumwe ushaka kuvuga ati reka tugire ibyo by'imyaka waje tubyihoze cameraman tubyihoze gusa icyo tuzi wari umunsi nk'uyu aho mama we yavuga ati Channy Queen araje ku isi inyenyeri y'u Burundi ibyo byose ngira kimubyara ntavyo yarazi mbwa urabona yuko byashobishika abantu bose akavuga ati ego iyi ni inyenyeri ati umuntu wese azotegeza kumenya ibikorwa byiwiwe ni Channy Queen aho twashoye kuvuga ati reka tumukorera ikintu byarekeye abagenzi wabonye n'abaririmbyi batari bake aho tuvuga Channy Queen yashitse namubonye Bernice namubonye Miserika Gigi wa Magically ba Lady Grace Beshu Olga aho twashoye kuvuga ati uyu n'umugenzi vraiment kandi ushaka kumukorera ibintu gusa ego vraiment twabiteguye kandi byari kuba bombo gusa umugenzi yari ikintu kimwe twashoye kugira nk'abashaka kurata gato ko twamuhaye uwo bita manager Kim Fence ashobore kumuzubaza nyene babandanye bagira ntamenye ibyo turimwo mbwa yashoye gushika natwe tumera nk'abata gato n'ingoga nawe aba yamaze kutubona yaciye yiruka nta bundi buhinga yarafise yategeza gushika n'ubugizi icumu baza kugira ati numiwe bagenzi ibi bintu mwabiteguye ryari tivyagenze gute Channy Queen acifuza kubira ati mwabiteguye gute vyaje gute cyumviro ninde yakizanye ico cyumviro rero Channy turamukunda twabaye nk'abagenzi biwe tuvuga ati twije hamwe hama tugira ico tuvugize hama n'abagenzi twashoye gushira mu nabo baradukundira baratwemerera mutoyi wiwe Marlene aratwemerera donc abagenzi biwe bose ba hafi baratwemerera Titi Love wamubonye ngana Kuke wamubonye umva n'abagenzi nyene bo muri industry yiwe bashoye kuhishikira ona ko na Bujahit tasi Yes niho twahishikiye novuga twabonye baririmbyi benshi batandukanye ni nk'umuntu cyo yifuza ati mbega ni ibintu mwari mwateguye kuva kare Channy Queen ntavyo yarazi mbega harabaye ikintu cyo kuvuga ati Channy Queen ubwira ntabimenye tubigenze kuno ego urazi ko umuntu aguteguriye surprise mu bisanzwe nk'abasanzwe babizi ni ibintu cyo guhisha umuntu ntashoboye kubimenya ntashoboye nawe cyo turabana babi mugabo nuko biba bimeze utegeza kubinyegeza ubwira ingene ushaka kurira
turacamubitse umwanya urahari cyane muri stock ariko nizere ko muraza kumbwira akantu nyene atazopfa yibagira akantu keza nibaze ko n'iki kintu ashaka kubona ko abagenzi bashaka gukoranira hamwe amasaha nk'aya tukaba twashoboye kubyiyumvira tukambara impuzu zigomba gusa donc ni ikintu wenyine ashaka kuvuga ati ashaka kwibagira mu buzima donc iyo ufite umugenzi ukunda bumugirira ikintu adashaka kwibagira mu buzima turabona ko ari two black novuga mwambaye novuga izirabura guhera hasi gushika hejuru niyo couleur du jour mwari mwatoye ego twatoye ko tutegeza kwambara noir umuntu wese ari nga uravye bose abashitse bambaye noir umva ni couleur twashoboye kuvuga ati duhurizeko kujya kunusha kuvuga ati ni tombora duhurize kuri iyi hama nitwaheza kuba tuyambaye twese ibintu biraryohawe yawe y'abantu bose basa kuri couleur biraryoha kisi ibintu babitesa bimeze neza cyane yatishani kwine rero yabacitse yashanyika muca muramufata umuntu yamubafatiye ni yameze nk'uwiruka mugabo urazi yuko uravye n'ingena ngana si benshi yosiga nka mama bade si benshi yosiga ruba yaciye ahitamo ati reka magara nta kundi byashitse ati nta kundi nafashwe uhinga mugani wa pese nje ngaha guti mwana wiwe ko tumubona ko hajye nawe nyine donc ukuntu twari twabiteguye na Kimfence yategeza kuzana umuryango wose ariko na musaza wahari tegeza kuzana umuryango wose ko yabaryoherwa n'uyu munsi donc kandi byaturyoheye kubera yashoboye kubashobora bose donc yabaye nk'umuntu ababwira ati reka ngenda bahagafana ahantu nabo baca baraza bose orke yari programme dufise twese dushaka kuvuga ati uno munsi n'umunsi big surprise yes novuga ari shigikwe n'abaririmbyi benshi batandukanye bo ngaha muri industry novuga yuko hariyo ba Bell Nice hariyo ba Miss Erica bote ariko tumenga igihe twaje ngandi twababonye bari bagiye cyangwa byagenze n'ubu niyo bari donc sike wababonye bose harimo hajyanye umukameraman yabonye we ngira amaso yiwawe bari bicaye amajahe sike amaso yawe si yeza donc ndi hanze nari uruba donc igihe mwari hajya ntibabwashike donc nashoboye no kubona n'abandi bashoboye kuza naho tutari tuzi ko bashobora kuza ejideologie twashoboye kumubona n'abandi nyine twashoboye kubona tutari twibaza mugabo urumva yuko iyo abantu bariko barategura ikintu haba umugenzi akabwira umugenzi bose bagaza ati sheki niyo ndakiryohereye ntegerezwa kuza umva umugenzi yabwiye umugenzi undi akabwira umugenzi abagenzi bose baca babwira ni adijo ava kuza ngari umuntu je twavuganye ngo umwana ngo yari yanse ko umureka wenyene umwana ntashobora kwanka ko asigara rumva yavuze namubwiye ati papa urabizi yuko uyu ari umutantine mukundana kandi muzinanye yamaze kuraba tekereza rero je ndakwereka ibintu ngiye kumukora ati rabe ikintu jewe ngiye koza kumukorera hama ndaje mukanya ati mukanya mimi katoto silali anniversaire utayiheba utabakia ugeti ntujyabe ntashitse arakurindira kabisa uvuga uvyekire gute ko waragize kabebe ngakajya kanuvuga gafise moha nkijyana shatse kuvuga ati ibyo umuntu ashobora akora ibyo akora umuntu n'umwana azanye ashaka kubimushiramwo donc ariko bakubwiye ati umuvyeyi avugana n'umwana akiri mu nda umva ugiye mwana ategeza kuba atatoye se atora nyine numva twese turi cool ajo cool se wiwe nawe uko nyene atuza kumurapere canka akaba R&B turumva byose ategeza kuraba ingicakora igihe sinovuga ni nk'ivyo nyene Adija tubwiye ariko Adijo nizere yuko tuteretse ivyo kumugira surprise gusa Channy Queen harimo n'ibindi bikorwa byo dukorerana Channy Queen n'umugenzi tumaze no gukorana igikorwa gusa sigaye ko twakorana video n'umuntu wanje wa hafi yaba Frank barakorana yaba je turakorana umva n'umuntu wacu donc no mutantine w'umwana wacu kandi ni n'umugenzi wacu umva n'umuntu wacu wa hafi ibyo ari byo byose ibihari byose dutegerezwa guseruka ni nkuko nawe mu byi wacu ategerezwa guseruka cyane cyane kumbere tugira ko nakapela kidogo kindirimbo ya Channy Queen uziwe warazikari wawe ya Channy Queen
mbega iwanyu munyitande ini wacu banyita the queen They call me queen. nuka nyene numva yuko Nuwo musaba mukagira remix iyo ndirimbo. ndayikunda mugabo hariyo nyinshi nawe nyene yakoze nkunda gusa tuzokwandika dukora izindi tutagiye ku maremix. Sawa ivyo ndavyemeye nawe uzobumbesha ariko nzobimenya sasa Frank Dunia uri mwacha wa. Frank nawe nyene urabona yuko atashoboye kuboneka ngaha gusa ari muri studio umva yamariko arakora ari muri studio umva nashaka kuva muri studio donc yanamubwiye ati Channy urashaka kumbabarira umva akazi n'akazi urabona nk'ubu namwe ko mwaje mu kazi nta kindi cyari kubahagarika atari gukora uvuga cameraman ejidology jo kidogo samani kidogo ejidology ingo gato ejidology jo kidogo ejide bimeze gute ejide natari sana ejide biko wae fresh uko bien poa tunakuona paka kangu na waje muri surprise ya Channy Queen ego ubona biko bigenda gute nuvuga ejidology biraryoshe vraiment abagenzi bamugiriye aga surprise ibintu bimeze neza nawe wari ngaha nyene ego uvya kire gute ku bana uvuga umuririmbyi nka Channy Queen uvuga afise supporting nka ejidology biboneka yuko nawene yitaho abandi Yes ni ejidology tubona muri novuga anniversaire ya Channy Queen ejidology mimi nafurahi sana kukuona hapa. Asante na mimi nafurahi kwa kuona mmekuja. Lakini unaenda mapema kaka. Bado niko hapa. Sasa gift ya Channy Queen umeleta? Yupo. Umeletea nini? Utaiona. Lakini Channy Queen hajaona kitu baraza kuibona ntacho muzani kino ejidology. Oya uraza kubibona haje imbere. Turaza kuiraba. Merci sana. Asante. Akajambo gato kuri Channy Queen. Channy Queen turagukunda nico gituma twaje ngaha ko gutera iteka. Cyane. Merci beaucoup. Amisabu kuri nziza kandi kuri we. Safi sana. Yes bakuzi wa Bujahit TV. DJ merci beaucoup na. Merci beaucoup turabashimiye karibu kandi kuza muri tayo ibikorwa by'abaririmbyi n'abaririmbyi kandi cyane iyo mushika namwe mukagira umunzanire sike dutumende sike ndagutuma umunzanire hari ubona ko wonzanira ndi muri baje baririmba Titi love oya titi bya ushije wenda ndamufatira muhi byo ndamufatira muhira ntacu mbwira undi muririmbyi je nshaka umunzanire hari Lady Grace cyangwa duhamagare Olga Pami Olga bisaba yuko dushaka kwinjira canke turashaka kwinjira kugira mu babone bose aho bicaye kwinjira hariya babasanga bamprofita ngo ivyo onyanyishuriye nivyo nyine shaka ntore umuntu uko ntoye ejidology shaka unterere umwe rero reka ndakudarire Olga sawa kandi umuze ntiyanke umuzane sawa